Yewe ngufumbiza ifumbire fomi nuko kumwimbu guma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumika. Bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Mw'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Nshuti bakunzi b'ikiganiro mbungabunga nkugaburire turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro c'uyu munsi. Uruganda ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu fomi kuva rutanguye gukora mu 2019 abarimye bararonswa ifumbire yatumye isigarukana kanovera ikimbuka ku buryo umwimbu wiyongera ku rugero rushimishije. Mu kiganiro c'uyu munsi tuza kubibutsa ubwoko butandukanye bw'ifumbire fomi aho ikoreshwa bivanye n'ibitegwa, ukuntu uruganda ruriko rurafasha mu iterambere ry'igihugu, ico abamaze gukoresha ifumbire fomi bayivuga ko n'impanuro abarimyi bo kwisunga muri ririma ry'ici. Uruganda fomi mwumva ibihugu biriko birahurumbira ifumbire yago rwatangujwe n'umugwizatunga w'umurundi Adrien Gacika. Uruganda fomi rukaba ruhingura ubwoko butatu bw'ifumbire n'ishwagara y'indimo. Izo fumbire ni fomi imbura, fomi bagara na fomi totahaza. Umuyobozi mukuru wa fomi Simon Ntirampeba aratubwira ahubwo bwoko bw'ifumbire bukoreshwa. Fomi imbura niyo ifumbire ikora ku bitegwa byose no kwita nk'iyandiro cyangwa nk'urufatiro rwo gutabira, ikora ku biterwa byose haba biterwa mu mbaruko cyangwa jabuka amazi, niyo bakoresha mu bwishi bivanye n'ibiterwa rero cyane cyane ku biterwa byikira mu kuzimu cyangwa ibiterwa by'imizi baca bakoresha ifumbire bita fomi bagara. Ku bindi biterwa navyo no kwita by'imboga cyangwa imboga baca bakoresha fomi totahaza. Hambavu y'ubwo bwoko butatu bw'ifumbire uruganda fomi rurahingura kandi n'ishwagara y'indimo, iyo nayo ikabifasha cyane mu bijanye no kuvura umururazi wiraye mu isi ndimwa ugatuma itimbuka. Uwo mururazi hariho ibiwuranga, mbere hakaba hariho n'ubuhinga bwo kuwupima nk'uko bisigurwa n'umuhinga mu byo gufumbira isi akaba n'umwigisha muri za kaminuza Kaboneka Salvatore. Uwo mururazi w'isi rero urapimwa, barawupimye urabona ko 75% y'amasi yo mu misozi arabavuga ko hari hafi y'umuriyoni n'inusu y'ama hectare bifise ico bita pH, ni igipimo cerekana umurazi w'isi ngene ngana uri munsi y'ibice 5 n'inusu. Ico rero ni kibazo gikomeye cyane. Mu minsi yeze narababwiye ko hakenewe ivyunyunyu 13 muri rusange, kivuga yuko ivyunyunyu 9 kubera umurazi w'isi biri hasi cyane. Navuze ko phosphore ariyo ya mbere. Ico ni kibazo gikomeye cyane. Umurazi w'isi none mbega ugira iki kundimiro? Umurazi w'isi utuma imizi itisanzura. Barakubwira yuko burya hari imizi y'ubwoko bubiri, hari umuzi ari ushigikiye igiterwa kigenderako ico bita racine pivotante, n'ubundi buzi buto bwinshi aribwo buvoma. Umurazi w'isi ariyo acidite utuma utwo tuzi duto tuvoma amazi tuzananye n'ivyo vyunyunyu tudakora dusha. Urumva n'ingorane, nico gituma ucubona ataco wimbura. Yego igiterwa capfuye aho kivomera, bwa bukoko buhingura ifumbire y'ikirundi bashizeyo kubera umurazi w'isi ntibukora. Nabo nyene burafise ubuzima rega nkuko ubwo buzi bugira burasha ntibukora cyane. Cerekana ko hari umurazi w'isi nko mu murima w'ibigori urabona amababi yabenje yabaye nabi asa n'agahama, igiterwa ntigikure kandi kagira ibabi ribi risa n'agahama. Iyo yerekana yuko habaye phosphore ibuze cyane. Hajya hariho ibitegwa ivyatsi wagomba vyerekana urugero uko isi imeze nuko itameze. Ukazobona igifurifuri mu itongo ryawe n'amahoro, isi bimeze neza. Ukazobona akarura mu itongo ryawe aho riba rimeze neza. Ukazobona icanda wagomba riba rimeze neza. Mugabo ukazobona ishinge ryiraye
igishurushuru ngiyico ucumenya ko isi yawe yagiye kandi ivyo biterwa ndakweretse birerekana mu gifaransa bavyita plante indicatrice y'umurazi w'isi, plante indicatrice de l'acidité. Ivyo rero ni ibintu biboneka cyane. Umushakashatsi Kaboneka aratubwira kandi akarusho kishwagara y'indimo n'ingene ikoreshwa. Usubiye inyuma gato nkabwira icateye umurazi w'isi nuko muri bijya vyunyunyu igiterwa gikenera kandi biri mu gataka hariho ivyunyunyu bibiri vyitwa calcium na magnesium. Iryo nishwagara. Ivyo nivyo bigwanya umurazi w'isi. Mu gifaransa bavyita cation basique. Iyo umurazi rero wiraye mu gataka ivyo calcium na magnesium biba vyaheze vyakamvutse cyane cyane bitwagwa niki bitwagwa ni inkukura erosion canke bikanyengetera mu kuzimu aho imizi idashikira ivyo vyagiye calcium na magnesium canke mu gihe wimbuye ntusubirize ivyo bishakashaka canke ibintu wakuye ko ivyo uhejeje kwimbura ntubizike usanga iyo si yawe izirabura calcium magnesium ihera urumva inyinshi iriho inyinshi n'ukuzana iyo calcium na magnesium iza gusubira kugwanya ca kirorazi aluminium arico gitera umurazi w'isi arico cita cation basique. None iyo calcium na magnesium iri muki calcium na magnesium iri mwishwagara muzi iryo shwagara kandi riruzuye nga muri iki gihugu ishwagara rikoreshwa mu ndimiro biruzuye biriho mu Rutana Bukemba biruzuye mu Buganda biruzuye Busiga icukora rero iyo shwagara ucurihingura bararihingura hari amahingurira bikora ukaca rero urikoresha mu ndimiro zawe. Ishwagara kugira ngo rikore neza n'icyunyunyu mu bisanzwe hajya nukwishira mu ndimiro ziteguye neza zakorewe neza n'imiburiburi kwezi imbere yo gutera ukamija hose kandi ukazika umija hose kugira ngo kuko umurazi nturi hamwe uri hose ugomba kuvura kubera uzika kubera umurazi wese nturi hejuru gusura shika no hasi aho imizi izoshika urazika rero kugira ngo iyo shwagara ikwire hose ukwezi imbere yo gutera igitego. Umuntu yo kwibaza ingene bigenda kugira kanovera k'ifumbire ihingurwa na fomi kame gahurumbirwa n'abayikoresha. Umuyobozi ajejwe ubushakashatsi mu ruganda fomi Dr. Sirdi Bizimana aratubwira ico ubuyobozi arongoye bukora kugira iyo fumbire ikwiza ibisabwa ku rwego mpuzamakungu. Novuga yuko ihangira rya no buyobozi ari gushigikira ikigo fomi kugira ngo gikore ifumbire ya kanovera kandi nziza cyane. Reka ndabwiye muri make ibyo dukora ubwa mbere na mbere hoho no kuraba uko ibikoresho dukoresha imwe twita matière première biba bikwize byangombwa atagasemba birimo. Ubwa kabiri no guca turaba uko tumaze kubikoresha mu kugira duhingure ifumbire dusanzwe dukora iyo fumbire ikwije ibyo tuvuga icyo bita conformité. Bugira gatatu rero no gufashanya n'ibigo bijejwe ubushakashatsi mu gihugu ari bigizwe na za kaminuza hamwe n'ikigo gisanzwe kitwara iby'ubushakashatsi mu Burundi bita leader mu gifaransa izabu kugira ngo tugerageze turondere ingero zo gufumbira z'ibiterwa birimwa mu gihugu cy'u Burundi. Abarimyi bamaze gukoresha ifumbire fomi barashima kubona hambavu y'umwimbu ushimishije baronka isi nayo yagira garukana kanovera. Kanyungu turakabona ku ifumbire fomi kubera ubwa mbere twebwe nkajewe nk'igihe narutse mbona hari ibintu bita igona mu murima iwacu nkabona isi yacu yera ariko kugeza uno munsi jenge zuyisaha isi uri kuraraba uri kurarima urabona ko izize ukabona kumenga irirabura ariko mu ico gihe ntivyakunda kubera iki iyo fumbire ngira bakoresha mu ico gihe ariko twebwe ubu uri kuratera ikintu mu iyo fumbire nk'ikigori kiva hasi ubona kweri ko gifise umuvuduko ukasanga yasi yawe rero yazize ivyatsi bihamera usanga ari ivyatsi vyiza ivyatsi bita icanda ivyatsi vyita intuzeye hariho ibiyoba rero bimeze mu murimi wabo ucubona ko isi yaryoshe. Imbuto rero murabona ko ya mbuto twabwira ubwoko bwa ndindamagara iyi rero havyarakunze none umuntu ateye ikiraya kimwe akimura ko ibiraya bishika 30-40 urumva ko biba vyimbutse ku rugero rwiza. Ibi rero niko binganangana
aha vyaravyibushe kuko burya Ndindamagara ntisumba ngaha mwana ko n'imbuto igereranye umwene gihe bakwiye guteragira ibi tubikesha ifumbire imbura yo mu ruganda fomi hamwe n'ishwagara yego nabagara twarayishizemo twarayibagaje akamaro k'ishwagara ubwa mbere gakinga kavura ubukarihe bw'isi ahamera ivyatsi ugasanga nta vyatsi bimera hakamera ivyatsi vyiza jewe sinovuga neza neza ivyiza vya fomi Burundi fomi neza neza iduha ivyiza birengeye bicane nta n'umuntu yo jewe sinovuga nahange ndavyumva mana wazanye fomi warakoze neza watumye tubaho neza n'ubugere ubu nivyo bitumye tubaho neza nk'uko yo mbeho nibwo abona umukenyeza neza kubera ibitangaza vya fomi yazanye yo nta n'ivyo mwayi bwabone neza je kaje ndabibabwiye je nayibonye ngene nayikoreye ikanezera mu murima wanje nararimye ibirayi birasa neza ndimye ibigori bisa neza ndimye ibiharage bisa neza yo sinovuga vyishanciye ku mayangiririzo vya fomi nawe uvuga yorara ngaha ku myaka 6 yose ihetse yo urumva nk'ubu noja ngaha nkatarika mukabona ngene ibintu binjohe mukabona ngene binezereye ewe fomi waragize neza ikintu cakuzanye cyo kongezako n'indi myaka ukagumutse ukirambira uragahora aramba fomi Burundi ne watumye nk'uwunya nkamererwa neza muri iki kiringo uragahora aramba fomi Burundi sinoja kurengejeje ngaho tugire Kristo akarusho nasanze mu ifumbire ya fomi kare nkitera mu mwavu w'ikirundi gusa sinimbura shimishije kandi biterwa ntiwasanga bisa neza ubu rero umwimbu uriyongereye kandi usanga n'ivyo nk'ibigori usanga intete bifise intete nini kandi biremereye ugasanga ugiye no mu murima none usanga itandukanye n'umurima wateye mu gisogorore cyonyene sinorota ntera mu gisogorore cyonyene ntavanganije na fomi jewe ndashimiye leta y'u Burundi yo yiyumviriye kudushikiriza kutwegereza kuduha umwavu wa fomi ndashimiye cyane ahubwo izohorana umutima izohore ifasha twebwe abene gihugu kuturosa umwavu fomi kugihe natwe tubone kuronka umwimbu w'umusesekara kugira umufuko uronka amahera turonke dufungura n'umufuko uronka amahera. Indongozi z'igihugu ntizihengeshanya gukeza abiyumviriye guhingura ifumbire fomi yaje kugwiza umwimbu ikongera igatuma n'imiryango itari mike ishobora kwikenura. Turashimishwa cyane n'agacumu k'ubumwe katanzwe n'abarundi mu gisata c'uburimyi kugeza naho twihingurira intabire y'ikirundi ivanze n'ikizungu gutyo tukagabanya ku rugero rushimishije ubumara bwonona isi ndimwa umwimbu n'akanovera k'ibifungurwa bikiyongera amagara y'abantu n'ibidukikije birakingirwa aborozi nabo none ubu basigaye baronka n'isoko bashoreramwo amase y'ibitungwa vyabo kandi kare ayo mase yahora bapfa kubusa. Uko umwaka utashe rero harabisuzuma rijanye no kuraba ko ishirahamwe fomi rikora ryubahirije amategeko mpuzamakungu ajanye n'ubuziranenge kubahiriza amagara y'abantu n'umutekano ku kazi. SKS ishirahamwe ryo mu gihugu c'Ubuswise risanzwe rigenzura ko amashirahamwe akora yisunze kubahiriza ubuziranenge kubahiriza amagara y'abantu n'umutekano ku kazi ryaragendeye uruganda fomi mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka wa 2025. Intumbero yari kuraba ko izo 901 izo 1014 na izo 1045 fomi isanganywe vy'ukuri kw'ibikorwa ikora vyotuma ibandanya ifise izo certificat. Dr Teguza Raymond umuhinga muri SKS yarashimye intambwe fomi maze gutera ugereranije no mu myaka iheze aca yifuriza indongozi za fomi kurushiriza gukora batera imbere nk'umuzinga. La situation est magnifique, je vous félicite du travail réalisé, c'est un plaisir de venir donc auditer FOMI. C'est le chemin vers l'excellence et il faut maintenir ce qu'on fait avec la route de Deming. Icegera c'umuyobozi mukuru wa FOMI, Engineer Manyange Hermenegilde yarashimye ivyavuye muri iryo suzuma. Acamenyesha ko izo certificat izo zituma n'ibihugu vyo muri Afrika bihurumbira ifumbire fomi kuko ikwije ibisabwa ku rwego mpuzamakungu. Musanzwe mubize yuko dufise ama certificat 3 ya rwego rwa izo
izo rero baziduha zikagira garanti novuga y'imyaka 3. Mu uwo mwanya rero w'iyo myaka 3 buri mwaka iryo shirahamwe ryazituronkeje ziraza zikaduherekeza kugira zisuzume zirabe yuko tukiri mu murongo mwiza wazo kandi ko tubandanya twongereza ubwiza bw'ibikorwa dutegerezwa gukora. Rero nico gituma twari tumaranye iminsi n'uyu adufasha ava mu iryo shirahamwe kuraba urugendo turimwo aho tugeze. Nivyo rero uko basanze bimeze nuko mu vy'ukuri yasanze tuguma dutera intambwe nziza cyane gose mu rugendo kugira ngo tugume duhagaze neza mu byo dusabwa n'aya masertifika dufise 3. Araheza kongera ati naho zose twahagaze neza ni ngombwa ko tuguma duhagaze neza dutera izindi ntambwe. Ari naho rero yaciye atubwira ati aripfuza yuko iki na kiriya atwereka ico twoguma tugira ingufu zidasanzwe kugira tuve mu gushira mu ngiro mu buryo busanzwe tuje mu buryo budasanzwe, arico mu rurimi rw'ifaransa yisati dutere tuja muri excellence. Ivyo bikabandanya bidutera intege yuko ibikorwa turiko turakora bizobandanya vyemerwa mu makungu nkuko n'uyu munsi biriko bigenda vyivugira mu bindi bihugu. Nicerekana rero yuko turi kugahiye, ari naco gituma n'ibindi bihugu biriko biguma bihurumbira izi fumbire duhingura muri iki gihugu cacu ciza cyo Burundi. Sagaseseshwa rumuri ibihugu biguma bikurakuranwa mu gihugu cacu cyo Burundi biza gusaba yuko vyoronka amahinguriro mu bihugu vy'iwabo ni ibihugu vyinshi. Ibi rero izi ntambwe tuguma dutera n'aya masertifika, izi sertifika zirifisemo uruhara rudasanzwe kuko nizo zigenda zemeza ibindi bihugu yuko amafumbire duhingura akwije ibisabwa mpuzamakungu. Noneho akagunguza ni bimwe mu minsi heze mwabona turiko hariko harugurugwa ishirahamwe FOMI Dodoma. Mwarabonye ibihugu vyari bihari, hari ibihugu birenga 6-8. Ivyo byose biza bikurikirana kanovera k'iyifumbire ihingurwa n'uruganda FOMI. Gukoresha ifumbire FOMI, imbuto zirobanuye, ugukurikiza impanuro z'abahinga mu bijanye n'uburimyi ni bimwe mu bituma umwimbu ushobora kuba mwiza. Muri kino gihe cici, indongozi z'igihugu zihamagarira abarimyi kwijukira kuvomera imirima. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse gutera ako kamo igihe yariko yimbura ibiraya ku mutumba Mpehe i Bugarama mu ntara ya Gitega. Ndanezerewe cyane no kumva yuko aho muca mubona imirimo itotaye kuko siko vyamye. Mu 2007 namushikiranganje w'intwaro hagati n'umutekano inzara iratera. Ndarondera igituma Uburundi bushobora kugira inzara ndabibura. Ndibuka naragenjanye ivyo kurya mu Ruyigi muri commune Butaganzwa. Nca mbona amazu ari hakurya, mbona amazu ndiko ndavuga ijambo ntimbe ntizijya nzu bazubaka ryari. Amatafari bayafyatura mu mvura cyangwa bayafyatura muki, batuyafyatura muki. None umuntu agira ingufu zo kuja kuvoma amazi yo kufyatura amatafari inzara iteye adashobora kuyarya, yonanirwa kuja kumwaga kuvoma amazi yo kuvomera imboga zoza shoje aca zirya. Igihe mbere mukuru w'igihugu hoho rero ncandabigira nk'itegeko ababura amatari barabijamwo gushikaho vyinjira mu mitwe y'abarundi ko muki dushobora kurima. Ubu ndakubwira nti kirazira ko abaza ashika mu mwonga adasiza ko zikintu. Rero ibi vy'imirima yo muci navyo nyene turabitera intege. Shaka kugira gushika ku cipfuzo hamwe tuzosanga imirima yose ufise nk'hegitari nka 50 uri kuravomera iwawe. Uwundi uko nyene kandi birashoboka.
birashoboka turashobora kwimba amazi mu kuzimu akaduga cyane tukaja gupompa ajya ari mu nzuzi mu myonga tukaduza ku mutumba ni ibintu bishoboka kandi birampimbara kubona abarundi barakuye amaboko mu mpuzu mvuga rimwe bakumva gatanu kandi namwe aho muca murabibona ko batawemera ko amazi ashika mu mwonga adaciye mu mirima iwe. Nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi. Uravye aho FOMI yavuye naho igeze nta utoshima. Umuyobozi mukuru wa FOMI Ntirampeba Simon arakengurukira leta y'u Burundi na cane cane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kukuntu adahengeshanya kubashigikira. Nashaka gushimira bwa mbere leta kuko FOMI yagiyeho leta ariyo yatanze uburenganzira kwibaho kandi yarayiherekeje kugira ngo ishobore kuba ihari uyu munsi. Dukorana nayo yadushikira mu byo dukeneye cyane cyane mu kuturonsa uburyo kugira ngo bikunde ishobore gukora. Rero turashimiye leta duhereye ku mukuru w'igihugu cyacu Burundi kuko niwe wa mbere ayiserukira leta kandi niwe afata ingingo mu gihugu cyose kugira ngo ibintu bigende neza. Rero nimba FOMI kirakora harimo muhezagiro wanyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi. Rero turashimira leta cyane kuko itwitaho kandi ikatwumva hanyuma ibintu bikomeza kugenda neza. Ikurikira turashimira abandi dukorana mu benshi ari amabanke hariho abandi baparteneri batandukanye hariho ama universite hariho amashirahamwe yigenga ari mu bushakashatsi n'ahandi. Turashimira bose dukorana kandi dukorana neza tukizera ko mu minsi iri imbere ibintu bizorushiriza kuba byiza kurusha kuko turavye abantu bose bijukiye gukoresha ifumbire ya FOMI narirya biri mu bintu bikinyura ibidukikije. Mubona ko ku isi uyu munsi ibijyanye n'ibidukikije abantu canke isi bahagurutse kugira ngo babikingire kuko tubona ko isi yacu iri kironekara bivanye n'uburyo abantu bariko bakoresha ubutunzi kama Imana yabahaye. Ibikorwa uruganda FOMI rumaze gukora birashimishije. Indongozi za FOMI zikaba ziri ku kivi kugira zigwiza umwimbu hahingurwa ifumbire kuyabarimyi bose bo mu gihugu c'u Burundi haboneke n'umusesekara wo gushorera hanze y'u Burundi gutyo FOMI iterere mu kwinjiza amafaranga mva makungu. Abarimyi bo kwijukira gukoresha ifumbire FOMI bubahirije ingero zashinzwe n'abahinga bagakoresha imbuto zirobanuye bakanavomera imirima nk'uko indongozi zidahengeshanya kubihanura. Reka dukengurukire mwebwe mwakurikiye kino kiganiro. Imana ihezagira Burundi n'abarundi naho ubutaha. Yewe gufumbiza ifumbire FOMI nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wa musesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumbika. Cari ikiganiro bungabunga mugaburire mugitegurirwa n'ihinguriro FOMI mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi.